Ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro byacu bica kuri radio Ijwi ry'Ugwaruka hamwe no ku rubuga rwa YouTube Ijwi ry'Ugwaruka TV. Kuri mikro muri kumwe na Irankunda Adodesire. Inkuru y'uyu munsi twabateguriye ubuzima bwa Mariya nyina wa Yesu. Muri iyo nkuru turababwira abavyeyi ba Mariya, iyo avuka, imyaka yakundaniyeko na Yozefu, imyaka yavyariyeko Yesu hamwe n'imyaka yapfiriyeko, ivyiza Mariya yari afise, ibintu yahuye navyo vyamubabaje canke vyamuhangayikishije mu buzima, abana Mariya yavyaye. Ivyo nivyo bintu vy'inkoramutima bigize aya makuru avuga kuri Mariya nyina wa Yesu. Ndongeye kubaha ikaze bakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikirana. Kuri mikro muri kumwe na Irankunda Adodesire. Mariya yavukiye i Nazareti mu mwaka wa 200, umukobwa wa Anne na Johashimu. Yasezeranye kubakana na Yozefu afise imyaka 15 yo mu muryango wa Dawidi. Nyuma gato Mariya yibarutse Yesu i Betlehemu, i Yudaya. Aherekeza kandi ashigikira umuhungu wiwe mu buzima bwiwe bwose. Mariya birashoboka ko ari umukobwa wa Dawidi abinyujije kuri se Yohakimu, n'umukobwa wa Aroni abinyujije kuri nyina Anne. Isezerano risha rishimangira cane ko Kristo ari mwene Dawidi, kuko Mesiya yategerezwa kubaho. Ukurikije ubuhanuzi mu gitabo ca kabiri ca Samweli igice c'indwi ku murongo wa 12 na Yesaya igice ca 11 ku murongo wa mbere, Mariya agaragara mu gihe c'amateka umumarayika Gabriel kumutangariza ko azovyara umwana yavutse yabyaye mpwemu yera. Dukurikije Luka igice ca mbere ku murongo wa 26 kugera ku murongo wa 38, twiga ko Mariya ico gihe yasezeranye n'umugabo, ariko akiri inkumi itazi icitwa umugabo, kandi ko umwana azoza yakomotse ku Mana. Mw'ivanjiri nk'uko Yohana abivuga, Mariya agaragara kabiri gusa, mw'itanguriro no kw'iherezo ry'ubutumwa bwiza, kandi buri gihe Yesu amwita umugore. Turashaka kubisoma muri Yohana igice ca kabiri no mu gice ca 4 ku murongo wa 19 kugera ku 26. Mariya yavyaye afise imyaka ingahe igihe yavyara Yesu? Dukurikije inyandiko bivugwa ko yari afise imyaka 16 igihe yari yibungenze Yesu. Kuki Mariya avugwa ko ari nyina wa Yesu? Mu mwaka wa 325 mu nama ya Nikayeya niho ishengero ryemeje Yesu ku gahato ko ari Imana y'ukuri n'umuntu w'ukuri. Kuva ico gihe ishengero rishimangira kwizera, kandi Mariya Theotokos ni ukuvuga nyina w'Imana, kuko yavyaye Yesu. Kwizera kwemera ko ari umwana w'Imana. Izina rya nyuma rya Mariya nyina wa Yesu ni irihe? Rero mu ntumwa harimwo Yakobo babiri, bavuga Yakobo mwene Zebedayo canke Yakobo mwene Alfayo, canke bakagaragaza izina ry'agasagara kabo. Bavuze urugero Mariya w'i Nazareti nyina wa Yesu, Mariya wa Magadalena canke Mariya w'i Betaniya. Itariki yavutse Bikira Mariya yavutse ku itariki 8 Nyakanga, kw'igenekerezo rya 8 Nyakanga, hahimbajwe ivuka ryiwe hamwe n'abavyeyi biwe nk'uko imigenzo ya Gikristo yabigenza. Johashimu na Anne bahawe itangazo na Mariya ku itariki ya 25 Ntwarante, ryibutsa itangazo yamuhaye kw'ivuka ry'umuhungu wiwe yegereje. Ku itariki ya 31 Rusama ni itariki Mariya yazindutse kuraba muvyara wiwe Elizabeti. Duhagarariye ku nyandiko nk'iza Yohana ku rupfu rwa Mariya ikinyenjana ca 4 canke ca 5, dukurikije imigenzo, inkumi ico gihe yari ifise imyaka 59, ni kuvuga nyuma y'imyaka 11 nyuma yo kubambwa kwa Yesu. Kandi Mariya yashinguwe canke yahambwe muri jardin ya Getsemane i Yerusalemu.
abana ba mariya nyina wa yesu ni bande? Jacques, Josefu, Yuda, Simoni. Yakobo, Josefu, Simoni na Yuda ntabwo ari barumuna biwe kandi ntabwo ari bashiki biwe, twese turibo. Matayo igice ca 13. Uyu ni umubaji mwene Mariya, umuvukanyi wa Yakobo, wa Yosefu, wa Yuda na Simoni, kandi bashiki biwe bari hano muri twebwe. Abana ba Mariya ni bande nyuma ya Yesu? Ijambo umuvukanyi muri Bibiliya ntirisobanura abantu bava kuri se umwe canke nyina umwe, ahubwo risobanura ko ari abagize umuryango umwe ndetse n'abantu bamwe. Imvugo nyina w'Imana ntabwo ivuga ko Mariya ari we yahaye ubumana bwiwe, ariko ivuga ko Mariya yibarutse uwaturutse ku Mana. Mu gusobanukirwa buhoro buhoro Yesu uwo ari we, abakristo nibo bafondafonze ibyo basobanukiwe kuri Mariya. Amazina y'abavyeyi ba Mariya ni ayahe? Johashimu na Ane, umugabo n'umugore, bamaze igihe batavyara, nyuma bavyaye Mariya wenyene. Ni iyihe mico ya Mariya? Ubwitonzi bw'abamarayika, urukundo rwiwe rwinshi, kumvira amasengesho yiwe, kwezwa kwiwe, ubwenge bwiwe, kwihangana nk'intwari, kwicisha bugufi kwinshi no gupfa kwiwe. Ni ubuhe bubabare Mariya yanyuzemwo? Kwiyumvira cyane, guhungira muri Egiputa, Yesu mu rusengero azimira, inzira y'Ikaruvari, munsi y'umusaraba, gushingura Yesu. Ninde mushiki wa Mariya nyina wa Yesu? Salome Mirofore mu migenzo ya Gikristo ni na mushiki wa nyina wa Yesu. Rimwe na rimwe nanone yitwa Salome de Mirofore, akomoka mu kigiriki citwa Miron. Yatwara parufe y'amazi kuko yari umwe mu bagore baherekeje Yesu Kristo kumva. Ayo niyo makuru twashoboye gutorokanya kuri Mariya nyina wa Yesu. Reka tubashimire mwebwe mwese mwaduteze yompi, mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Naho ubutaha mu bindi biganiro byacu.